guys akantu bwakabone raba izo views nyine zigenda ziduga guys raba neza turi mu gihumbi raba neza guys akantu bwakabone raba nyine zigenda ziduga guys aha rero ngo ndakwereka ukuntu nawo byikorera guys kanara bwakabone nimba umaze ukabona guys binyemetse nyene kibi commentaire ko umaze ukabona so ndazi ntabwo wari bwakabone guys tureka turabire hamwe rero kuna wewe ubyikorera nturinde gutanga amahera ngo nakangirira naje nanje nzonshikana ama views igihumbi mu bihumbi bingana guys ubu rero aha kuri Focatech twigisha ku buntu nta mahera tugusaba ni ku buntu gusa guys reka nje ndabikwerekere uko nawo byikorera genda bikwemeze guys na video meruka gushirako igihumbi ibihumbi bibiri igihumbi raba guys neza nta weshi burimo ngo ndakwereke inzira nawo bikoreramwo ntuzigera urihishwa nta mahera bizo gutwara guys umwanya wawe gusa n'umwete guys nimba rero tukiri hano hantu guys ducino video utarabona gute utarabona ukuntu nawo byikorera guys reka tubirabire hamwe rero guys yabona video maze gushira ko zose maka gusa guys ko zose zituga gusa nyene zishikana amavizo makenya gusa nyinshi muri zo vuguma nshirako shika kure guys nucino video utarabona ukuntu nawe ubyikorera tubandanye gushikaho zo video za guherera guys ntugire ubonebwe reka rero dutangire let's go banja kuja muri YouTube yacu tumaze gushikayo kubatazi aho uploadingira video kandabereke tuba tukenagira iki kwerekana uburyo bagira iki bashirako short mu buryo bwizewe mu buryo abandi basanzwe bakoresha nkabonye akuri plus guys tukuma twerekana ukuntu wa postinga short gira views nyinshi guys mbare turi kumwe nawe tubandanye sometimes birabagora kabinza kantu guys tukijya video yacu bishira ichindalo done au hosta kandaye ko ongeje na bitawe n'ibyo kugira nyene nacikwe akabona done ndako tugafyonze turindira aho akakwana kari harura kuzure hose akarongo kera makamanuka kuzure hose guys nucino video guys nimba turi kumye rero usanzwe uri kuri no Focatech raba ushire ko like nimba nawe mushasha raba uyandikishe kuri runo rubuga uzoronka amakuru menshi ajanye n'iki ajanye n'inyigisho z'ukuntu washika kure kubyerekeye ama platform guys turigisha nimba uri muri shuri rya Focatech raba wandike muri commentaire werekane ko turi kumye guys werekana ko turi kumwe guys reka turindire rero iruzuye sawa turindire gato baturike ko yuzuye ndako guys rindira gato ntuyihutishe guys ntuyihutishe ivana ko ni kusha utishe ntuyihutishe nabwo bivuga cyumve kugenda tuchenda kuri next ka ngisha kushira ku ndirimbo yawe cyane gikuru rero cyamunda bereka cetuma video ushika kure ana kuri video yanje irimo ndirimbo shasha cyari giye shasha sikuru ko na jewe cyandondera iyo ndirimbo iri kuri trend iri kuri hit cyo tuja hehe anye kuri add sound barahaza batazirika ndabereke add sound nizere ko muhabonye mwese add sound dutsinda guys witonde guys mwihutishe ivana connection yawe ubufise guys mba tukiri kumye rero hano guys raba unyemeze ko turi kumye ja muri commentaire wandike ko turi kumwe ja muri commentaire ndike turi kumwe
ndabibona ko turi kumwe, kandi mbonye ko turi kumwe nanje ndakwemeza ndagwa kandi kantu gashasha. Guys raba rero ko gakwana turamize indirimbo baduhaye, baraduhaye ngahe man indirimbo twokora ama voice twokoresha, gusa ya ndirimbo nta tubona mu guys, ntuzopfe gushiramo indirimbo ari yose bitajanye n'ibyo washizeko. Raba indirimbo bijanye na video yawe, tugi video yacu ni challenge, katubirabe rero tuza hehe muri search, kwirisheshe nimbo yizi zanga muri search kayandika, tugije ko inde ndirimbo tuyizi Nyamboso yaririmbye ni shashi, ni challenge shashi. Turaba rero Mbosso yari yo ndirimbo ntaduhaye, cyandika izina rya mbali Aviola, tureshersha turabe ko tuyironka. Aviola challenge engiyi ayibonye. Nizere ko tukiri kumwe mwese, nizere ko tukiri kumwe rero raba unyemeze engi Aviola. Iyo se ni Aviola uraba gusi iyo wewe ugize iki ushimye kandi nitombora urabiyushimye ko ni benshi bazishirako ugusura biyushimye gusa byose zibe zijanye niki, zibe zijanye na video washizeko. Jenshimye kugira iki gushirako iya Mbosso nyene yishiriye ko nubwo areka amasegonda makenya ndabereka uburyo ubikoreramo rero twifyondako. Guys nkurikirana neza kano gase akana ntamye wari bwakabone ndabizi, nimba atahano nahamye wari bwakabone rero rabunyemezere ko turi kumwe rero cyangwa muri comment uvuga ati turi kumwe, cyangwa nako turi kumwe bwira nejo nshinda kongera kandi kantu gashasha. Guys kano kantu ukuntu ushira ko short video zitrending bituma uronka ba subscribe mu buryo bunyaruka, mu buryo bworoshe. Guys iyo nibanga ndabibenda zisi benshi babizi kuko short video ni video zishika kure ku bantu benshi. Guys nibaza mwabonye akarorero naberetse. Guys mwabonye video zitanu zose ziwanje meruka gupostinga zose ko zifise iki zifise amakagusa. Guys raba rero nawe ukuntu wawe wovyikorera, ntuzogumurabira ku bandi ngo nakarabigira kusaje ntabyo ngira. Guys akanda kuzanire rero nawe ukifashisha ugira nawe ugira iki ubishikeko, ubishikeko turabe tujane hamwe rero. Guys ntukihutishe connection, bivana n'ahantu ubuherereye, bivana n'ahantu uburi. Reka turindire utegereze gatonya connection uraza gukunda mukanya. Guys ntwihutishe, nimba uri mushasha kuri rino somo, nimba uri mushasha garagariza kuri mushasha, raba ko uyandikishije, raba ahantu handitse subscribe wafyondeko, maze kwafyondako nimba ukeneye kuzoronka notification kubwira ati foka ya postinze kwindi video ucucyo ndahe kuri jya nkengero ifyonde ucubone nkengero ifite amatwa abiri cifyondako. Guys aho orange mbona ko igiti kuri umunyeshuri aje ari seri agiye mu binazi. Turabe indirimbo yacu tubona ko next twanye gatonya ni gutuza. Guys ukebuke ni gutuza, katurindire gato katurindire gato. Guys nimba uri mushasha hano rero, guys nimba uri mushasha hano nyemeza ndabe ko turi kumwe. Guys raba rero ugira ushiremo ya ndirimbo yacu rero cubanza kugikwa savinga kwanza kandabereka batahazi gusaba hazi bo bice bibanyarukiriza. Reka genereke bagize abatabizi cyangwa ndiko nigisha ku bantu batazi ikintu na kimwe. Nimbo bizi we gusaraba uraza kubikora hanyuma, mu utabizi nawe mureke nawe yavyigireho kuko twese namwe yavutse abizi. Twisavinga duhafyondako, maze kwafyondako tukisubirira he inyuma kuri stati yacu kuri ya shoti yacu rero. Guys nuchino video cyane ndimo wandiki bashira kuri shoti zishira he shikamwe trending kandi kuzana subscribe. Dusubira he kandi muri sound muri art sound turaba ahantu handitse ko save ku batabona. Reka ndabereke aha ni save twafyonzeko ya ndirimbo yacu. Nizere ko mwayibonye twifyondako. Gawe ryacu ryawe tugira icyo dufyonda kuri continue kuri next. Ndibaza mwese murahazi batazi next, ndibaza muca muyibona hiri. Sawa reka tubandanye guys, nimba tukiri kumwe rero hano guys rabo nshimira mukoshimira naho ni gute nyine subscribe yo wawe yonyene nta kindi nyine gira iki mbone kuri umunyeshuri wanje.
mu cyambere tugira icyo tuya-uploading uko nyene. Gusa mbere yo kuya-uploadinga banza urabe ko iri muri unlisted. Propriétaire mu gifaransa ndazi benshi niko babimaze mu gifaransa. Propriétaire giyo rero ngiye mu cyongereza ni unlisted. Bisigura yuko nigira iki nije ko direct. Ndabere kwanza nyine habameze. Nizere ko muhabona neza hano. Hello public, unlisted, private. Bisigura yuko we rero washyira muri public hari amaparametre ataza gukora neza guys nyumviriza rero aho ndaguhanura aho woyishira na habiri gusa muri private cyangwa muri unlisted. Guys nibazo uri kunyumva je nshimye kwishira he muri unlisted no nshimye kwishira sawa. Tucho ndahe kuri upload video kwanza, upload short gira parametre zo kuzikora hanyuma guys. Katurindire rero video yacu igira iki yuzure, turabe ko yuzuye guys. Tukiri kumwe hano guys, nimba wabonye ukurara bahongeze ngaho nta hantu rabo nshimire mukushwe na gute tanga like yonyene gusa utatawandika muri commentaire fokaranje natahuye yanda gusigurire neza. Katura video yacu igomba ishigwe ko kuri YouTube murindire gato akanya gato nakanya gato gusa guys. Wihangane ndibaza urabona zino video mereka gupostinga kandi azikwereke neza guys. Nuvuga ati ngo ndikunda kubesha ngo nububeshi ngo ashaka ama views ashaka iki oya guys. Ndibaza urazibonera izo views guys, nibaza urazibonera izo views guys. Ngo nububeshi ngo ndikunda yarondera ama views raba ndakwereke guys. Kazi kano kanda kuzaniye guys ndazi uzonshimira tu hanyuma wahabonye. Ndibaza urazibona izo yazinga hizo uzurambwira muri commentaire tuhabonye sawa. Ya video yacu yamaze kugira iki yamaze kujako ready to watch. Bisigura iki bisiga ko ushobora kuyibona. Reka rero twitsondeko turasirabe ubu onye ebona twebwe twenyene undi ebona nujya mu wahaye link undi muntu ebona nujya wahaye link mugihe wayigije ko rero aho birabira kuri unlisted nina kugiye nakakama akaribaza bakabonye kandi kuje guturu bibaza bakabonye dusubira hehe dusubira inyuma kuri uburungu butatu cyo kwiparametra rero kuri uburungu butatu no tugiye kugira iki kwiparametra rero tuafyondako. Oh no ndira gato dusubira inyuma gato tuzi no kuri profile kandi tuzi no kuri view channel kuri view channel turajya kuri short sawa. Video yacu engiyo ngaho awe kuri unlisted bisigure ko twenye tubara kwibona cyo dushina kuri burya burungu butugambira n'aberetse bwa mbere burya burungu butatu ndibaza ubonye tuja he hano ha edit tugiye kueditinga rero tujiparametre rero edit tugiye kugira iki kui editinga tuyiparametre tuge objectif yacu tukeneye video shike kure turaje kuri title turahanaguye tuyaririmo tugene video iri fun tushira hashtag gusa share funny ushiramo mu hashtag bijanye n'ivyo biri muri video comedy gashiraho challenge kwari challenge y'ijya ndirimbo iri kuri trending turabishiramo nabyo nyene challenge dushiramo Mbosso kwa indirimbo ya Mbosso twayumvisemo Mbosso kan chema Mbosso tugira rero zindi hashtag nyamukuru teguza kwa mo washize ko buri shot yose teguza gushira kwa hashtag shot nizohure n'umunsi warimye mu ma video yawe yose ucurabahiri muri izi enye iri hit hariyo short video, hariyo short video, short YouTube, short feed, short beta, short video, short fun
Ibaje urazibona Shot Fun, Shot India. Tubere dukeneye gukoresha iri hit imaze gukoreshwa kenshi. Ni yahe rero ngaha anye ni Shot. Niyo imaze gukoreshwa cyane. Niyo dukoresha rero. Kandi cyo dushiramo nakandi kantu kindi Shot kindi Shot turaba iyo twoshiraho kandi kadushiraho Shot video uraba gusa iyo washimye wowe ufise abantu bamaze kwikoresha benshi tumaze kwishiraho rero dushiraho ni izina ryacu gira izina ryacu rigumerera bwana benshi je ko ari Focatech nante Focatech nyene izina ryanje sawa kwa turangije nani ya mbere kuri title sorry gato guys umaze gushira muri cyakora gushiramo na no ushaka gutaginga ngaho nangize Mbosso kwera ari we twagize challenge indirimbo yiwe tuzere hehe muri description hano muri description kubatabona reka ndabereke neza hano muri description ibi bifasha iki bifasha ko algorithm yacu ya channel yacu ibone itahure video ya cyarico kandi ushiramo za hashtag nyene funny comedy ushiramo zije nyene cyangwa ugahindagura nyene gusa bijanye n'ibyo washize kuri video yawe comedy challenge kandi ndirimbo yitwa Aviola reka ndayishiremo Aviola ndashiramo kandi Mbosso hashtag Mbosso kwera challenge yiwe tunamutaginga binashobotse Mbosso kandi engiyo dusubira inyuma kandi dusubiye inyuma cyatuza anye mugiye nawe ufite ama video menshi guys mugiye ufite ama video maze gukora cyuzanga kuri rated video anye bifasha gufatanya video yawe ushaka gupromotinga nka jewe nguma promoting ino video meruka gupostinga ko ngaha kuri YouTube yanje inye yerekana uko wofungura YouTube channel mu buryo bwizewe uri mu Burundi niyo nshize ko rero giriki kugira iro ndayipromoting abone ko maze kuja uko wofungura YouTube channel ndibaza murabyiboneye na kuri location ushaka urashiraho location ukeneye nimba ushaka ko abarundi baza kuyibona benshi nimba ushaka aba Tanzania gusa ivyo onye singombwa ushaka bona bireka ivyo onye sawa naho kuri add playlist mugifise playlist ushaka kucifyo ndakugira playlist yipromoting kandi tuyipromoting turavyonze ko playlist ifise ni nyene Focatech niko nayise je playlist yanje akaga kaze tukavivura maze ukavivura cyenda kuri Dan ndibaza mwese muca muhabona hano hakuri rero naho nyene rero ngaha rero guys ahantu nuhasimbi tugeze ma parametre za nyuma rero akuri altered content habisigura yuko rero tukuma tubwire YouTube video yacu icyarico turahafyonzeko batubajije ati do any of the following describe your content make as real person appear to say or do something they didn't say or do added footage of a real event or place generate a realistic looking scene that didn't actually occur tubiga dufyonze kuri no kuri tugibye ntavyo dukora tubiga dufyonze kuri no kuberike atavyo dukora cyawe subirira inyuma guys aho YouTube urayihaye ivyarico video yawe ikindi naco rero ntamukuru parametre ya nyuma na anye kuri tags guys aha rero nimba tukiri kumwe rero guys tugeze hanyuma rero kanyuma katwa video shika hehe kure guys nimba tukiri kumwe rero hano guys nimba warusanze uri umunyeshuri wanje nyemeza muri commentaire vuga ati turacari kumwe nimba tukiri kumwe gushika kuri no mwanya andika muri commentaire turacari kumwe nimba nawe uri mushasha guys no video wayiravye kugeza hano utugeze guys nyemeza ko turi kumwe guys mukunyemeze naho ni gute banzo nyereke ko video wayikonze mukunyemeze naho ni gute tanga like umaze gutanga like ugende muri commentaire unyereka unyandikira ati
Foka turi kumwe maze kunyandikira uko ucira ko wagize subscribe giro zogira iki uzoronka n'izindi nkuru zisumba z'uyu munsi. Guys reka tubandanye mu byacu tushonze kuri tag naho tag zifashike tag zifasha YouTube naho nyine kumenya icyari cyo video yawe. Rero kindi kintu nyamukuru cyo tuba agaparametre bagashize no hepfo nikamenya bose umuntu akazi ni wabazibanga sawa. Tag ingere by'iwacu nibyo nyine twagira hehe muri hashtag ni funny tugira virgule ako cyayandika yonyene virgule comedy virgule aho kucyandika yonyene atwo turataginga video yacu comedy tugira challenge virgule turagize kandi Mbosso virgule turagize kandi Aviola zina rya ndirimbo Aviola turagize kandi wowe wandika ibintu nyene bijanye n'iyo video nyene gutwenga wandika ibyo ushaka gusa bijanye na video gutwenga gusetsa mu ndimi zose ushatse gusetsa nyene ujanye n'iki na video cyane gutamba kutobonye bariko baratamba gutamba wogira amatag menshi usajanye n'ivyo wagize muri video. Ibi bifasha iki bifasha nk'umuntu agiye kugira recherche muri YouTube yandika ngo gutamba iyo video ashobora kuyibona, yanditse gusetsa ashobora kuyibona, yanditse Aviola ashobora kuyibona, yanditse challenge ashobora kuyibona, yanditse comedy ashobora kuyibona, yanditse Mbosso ashobora kuyibona. Katubandanye twandika ku bintu bigize iki bijanye n'iyo video ayibonye abone ko bijanye n'iki niyo video mugiye yanditse gutamba abonye ijya video yacu abonye ivya video yacu ashobora kubaza ko ari yo gutamba cyefyo ndako karaba ivyari ivyo. Katwandike kandi katugereze izo onye tumara umwanya muremure. Guys tibaza byose wabibonye dusubira hehe ino ruguru tuyishire public. Rero guys hano tushire public ariko ali unlisted katwashire rero public twafyondako kidashonda kuri public tukisubirira inyuma tuza hehe hano kuri save hama tukaba turangije. Guys mbere wabonye byose guys raho nshimire guys ko bino bintu si bose babikweretse aho bikwereka yo gusaba amahera kujeni ku buntu ko ari ku buntu. Rero raho yandikishe muri iri somo rya Focatech buri munsi wose twama dutanga isomo buri kuwa mbere buri munsi kuwa mbere chaque lundi namananga video yigisha kantu ku kandi. Guys akanumba wakabona atanu arubwa kabone guys raho nshimire mukishimira naho ni gute guys raba ume like yonyene gusa ndagusavye niryo shimye ndagusavye commentaire naho wandike yonyemeze ko turi kumwe ko tuzokwamana. Genda muri commentaire wandike Foka turi kumwe. Ikindi naco guys tumukeneye uzokwama wirongera isomo raba ko wagize subscribe guys cyo kintu ngusavye cyonyene nta kindi ndagusavye guys raba ko wagize subscribe guys cyo ngusavye cyonyene kankwereke nkino video yashikanye 1000 cy'ama views Nino video shikanye mu 2 views guys ni nyinshi video yashikanye menshi guys. Reka turekire hano video nyaviba ndende hama nimba tukiri kumwe uzogumunyemeza ko tukiri kumwe. Reka tuzosubira kandi kubona na ryari undi munsi. Ciao.